Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri channel imwe Rudende Isange TV isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo mw'iri joro, hakaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, aho kuri ubu ngubu hasuye kwaduka umuriro ndetse inyubako zitari nkeya zikaba zimaze gusha nk'uko amakuru dukuye ku rubuga abidushikiriza. Turaza kandi ku unyarukira no mu yandi makuru kubiriko biravugwa, tunyarukira Butanyerera aho kuri uyu wa mbere igenekerezo 13 gitugutu uyu mwaka, aho Uburundi n'Abarundi bikuka imyaka 64 iheze icungu yo kwikukira ku Burundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore agandagwe mu ntara ya Butanyerera. Ibirori bijanye n'uwo munsi byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kumusabira yaherejwe na muri paroisse ya Ngozi. Naho mu yandi makuru nuko mu Makamba abanyeshuri bahuye n'icago c'umuriro bahawe imfashanyo, navyo turabigaruka ku buryo bw'idonido. Naho umugambwe Iporona usaba Ububirigi gusaba imbabazi Uburundi n'Abarundi. Naho mu yandi makuru y'Igitegaho hariho urwaruka rwashinze uruganda Kapa Fertilizant ruhingura umwavu w'ikirundi. Naho muyingaho abana abo mwibarabara bashika 34 barafashwe bajanwa mu makomine bamukamo. Mu kanya turagaruka ku buryo bw'idonido tubashikirize amakuru yacu nk'uko yakabaye. Mu buryo bw'idonido rero reka dutangurire amakuru yacu mu gisagara ca Bujumbura. Bujumbura bwa Bonywero Chevalier de Bertande bwubatswe mu ishusho y'indege bwadusemwe umuriro burasha buratokombera ku mutaga wo kuri uyu wa 13 gitugutu uyu mwaka, nk'uko amakuru dukurayo duhakura abishikiriza. Nk'uko twavyiganiwe n'abasanzwe bari ngaho mu micungararo, ngo nta numwe yashoboye kumenya aho umuriro wazananye. Ico bikoze ngo wari umuriro w'inguvu cane ku buryo ngo bitari byoroshe kuwuzimya. Narirya ngo ubwo bunywero bwari bwubatswe ahanini hakoreshejwe imbaho hamwe ndetse n'ibindi bintu bifatwa n'umuriro vyihuse. Gusa ntitwashoboye kumenya ivyo bavyahitanywe n'uwo muriro byose uko bingana canke abo bahitanywe n'uwo muriro, gusa amatohoza arabandanije. Naho Butanyerera kuri uyu wa mbere gitugutu uyu mwaka kuri igenekerezo nyine ya 13, aho Uburundi n'Abarundi bibuka imyaka 64 iheze icungu yo kwikukira ku Burundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu ntara ya Butanyerera. Ivyo birori bijanye n'uwo munsi bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kumusabira yaherejwe muri paroisse ya Ngozi. Ivyo birori kandi byari byitabwe n'indongozi zitandukanye harimwo buramatari w'intara General de Brigade de Police Victoire Segasago, inzego z'umutekano ndetse n'abaserukiye amakomine agize intara ya Butanyerera. Mu nsiguro ya misa, Patiri Emmanuel Nzeyimana yisunze inkuru nziza y'ijambo ry'Imana yasabye indongozi n'Abarundi bose kugendera ibimenyetso bizima vyo kwikukira amahoro ndetse n'ubutungane biranga umwidegembyo w'ukuri, nk'uko umuganwa Rudoviko Rwagasore yabishaka ku Barundi bose. Inyuma y'inkuka y'imisa, ibirori byabandanije ku cibutso c'umuganwa Rudoviko Rwagasore kiri mu gisagara ca Ngozi, aho abajejwe intwaro, umutungane, inzego z'umutekano n'imigambwe yemewe n'amategeko bashize ingoro z'amashurwe kuri ico cibutso, ndetse bongera kandi barumviriza ijambo rya Rwagasore amaze gutsinda amatora muri 61. Mu gushimira abitavye ibirori bijanye n'uwo munsi, buramatari w'intara ya Butanyerera General de Brigade de Police Victoire Segasago yahamagariye abenegihugu bo muri Butanyerera kuraba vy'ukuri koko ngo ivyumviro n'impanuro ngo za Rwagasore ngo vyoba biriko birakurikizwa, na cane cane
mu bijanye no kwihanganiranira mu vya politike. Yasabye kandi indongozi zose n'abarundi bose kwama bubahiriza amategeko ndetse no kugendera mu muco n'inyigisho byashizwe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore icungu yo kwikukira ku Burundi. Naho Makamba ho abanyeshuri bahuye n'icago c'umuriro bahawe imfashanyo. Mushikiranganje ajejwe indero Dr François Habyarimana yagendeye abanyeshuri bo kw'ishure lycée technique Nyabigina kuri uyu wa mbere genekerezo rya 13 uyu mwaka mu ntumbero yo kubagarukirako ndetse no kubaha imfashanyo zigizwe n'imatera 60, amakaye 3,000, amakaramu ndetse n'ibikoresho byo kwinonora imitsi. Yateye akamo abavyeyi babo banyeshuri kwihangana ngo no gukubita inzu bipfusi kugira ngo abo bana babandanye kwiga nubwo ngo bahuye n'ibyo biza. Akaba kandi yasavye ishengero Angelikani guterera narirya iryo shure risanzwe rigiye gukira. François Habyarimana yarangije kandi asaba ababijejwe ko ngo hokorwa amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane vuba icateye uwo muriro mu ntumbero yo kwirinda ko ngo usubira akwaduka. Cumenya nuko ko inyuma y'uwo muriro watongoye ubwo buraro bw'iryo shure kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 11 Gitugutu uyu mwaka, abo banyeshure bashika 120 ubu bakaba barara mu kirasi c'ishure mu kurindira ko uburaro bwahiye busanurwa. Naho umugambwe Iporo nawo usaba ububirigi gusaba imbabazi abarundi. Mugambwe ndetse w'abadasigana Iporona ushikiriza ko ngo bibabaje kubona ingoma y'ububirigi yatumye abagandaguye umuganwa Rudoviko Rwagasore itegeze icirirwa urubanza ngo ihanwe hagahanwa abatumwe gusa. Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe akavuga ko igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ryakozwe ryakweze indyane z'amoko zagiye ziraba mu gihugu zisubiza inyuma intwaro ibiteye ndetse na demokarasi n'ubutunzi bw'igihugu. Olivier Nkurunziza kandi akabandanya avuga ko Rwagasore yari umuntu adasanzwe, yari afise imbona kazoza ku gihugu aho yashaka kubona abarundi bafatanye mu nda babayeho neza hubahirijwe demokarasi arico gituma igihugu c'u Burundi gitegerezwa gusaba igihugu c'ububirigi kigasaba imbabazi abarundi kugira ngo akangonongono kari hagati y'abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri ngo kahave nk'uko babikoze mu gusaba imbabazi mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Akabona kandi ko urupfu rw'umuganwa Rudoviko Rwagasore rwasubije inyuma igihugu c'u Burundi. Olivier Nkurunziza agasaba abarundi kwitangira ndetse no gukunda igihugu nka Rwagasore. Naho Igitega ho hariho urwaruka rwashinze uruganda Kapa Fertilizant ruhingura umwavu w'ikirundi. Urwo ruganda haciye hafi amezi 4 rutangujwe n'umusore Nikundana Eric, rukaba kandi ruri muri quartier ya Musinzira ya komine ya Gitega. Ni uruganda ruhingura umwavu w'ikirundi. Ibiro ibora iva mu mihana kugira uwo mwavu wuzuye ivyunyunyu bikenewe nko kubiterwa ngo barifashisha kandi ivyatsi bimwe bimwe bakabihinguramwo iyo nyunyunyu. Nikundana Eric amenyesha kandi ko hiyumviriye uwo mugambi ahejeje amashuri yisumbuye kugira ngo yiremere akazi nk'uko vyama bihimirizwa
yongere kandi asahirize abanyagihugu kuronka umwavu w'ikirundi. Kubijanye n'ubumenyi bwo guhingura uwo mwavu, avuga kandi ko akeshi hifashisha ibyo asoma ku buhinga bwa none, akongera kandi agafashwa n'umugenzi wiwe ari muri Afurika y'ubumanuko asanzwe akora mw'ihinguriro nk'iryo. Ikigo OBR giherutse kubagendera kikaba caraye kibarungikiye ibisabwa kugira ngo bahabwe urupapuro rwemeza ko uwo mwavu wujuje ubuziranenge baheze ndetse ngo batangure ibikorwa nyezina. Niyo yemererwa gukora n'ico kigo agafuko k'ibiro 25 yifuza kuzokagurisha 20,000 vy'amarundi. Uwo musore rero akaba asaba komine Gitega kubashigikira mu kubaronsa imicafu isanzwe yegeranywa n'amashirahamwe ayikura mu ngo. Naho Muyinga abana b'imwibarabara 34 bafashwe bajanwa mu makomine bamukamo. Abo bana 34 barimwo abakobwa 2 bafatiwe mu gisagara ca Muyinga kuri uyu wa 9 Gitugutu uyu mwaka, bariko bayerera hirya no hino muri ico gisagara. Bagifatwa bajanwe mu kigo giciwe polisi, aho bumvirijwe neza bashikiriza umwidondoro wabo imbere yo gusubizwa mu makomine baje bavamwo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muyinga yakurikiranye ico kibazo, avuga ko komine Butihinda ariyo yarungikiwe abana 9. Abaharanira agateka k'abana mu makomine ya Muyinga, Butihinda n'ahandi hatandukanye hari ibisagara byisununuye ibitegeri by'abo bana bo mwibarabara yigwije na kabiri, bivuye cane ku bavyeyi batari kironka akanya ko kuyagisha abana babo. Abana ngo bahahamira cane ivyo mu miryango, badatunze, ubukene bwo mu miryango ndetse n'ibindi bitandukanye. Abavyeyi, abarezi, abajejwe intwaro n'umutekano bagahamagarirwa kwitaho ndetse no gukurikirana indero y'abana na cane abo bari mu ngorane. Ibyo rero nivyo twariko turabashikiriza mw'iri joro. Reka tube dusozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza akuba agizwe ko mwibuke gufyonda suivre ndetse na partage kugira ngo tubandanye kubana. Amakuru yacu rero yari yibanze ku ngingo nkuru zikurikira. Twari twayatanguriye mu gisagara ca Bujumbura, aho twabareye ko hadutse umuriro ndetse inyubako zitandukanye zikaba zakongotse. Twabandanije Butanyerera, aho kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 Gitugutu uyu mwaka, aho mu Burundi n'abarundi ndetse bibuka imyaka 64 iheze icungu yo kwikukira ku Burundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu ntara ya Butanyerera. Rero ivyo birori bijanye n'uwo munsi bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kumusabira yaherejwe muri paroisse ya Ngozi. Twabandanije amakuru yacu muri Makamba, aho abanyeshuri bahuye n'icago c'umuriro bahawe ibikoresho byo kwifashisha. Naho mu mugambwe ipro naho basaba ububirigi ngo gusaba ikigongwe abarundi ndetse n'u Burundi. Naho Igitega aho twabariye ko hariho urwaruka rwashinze uruganda Kapa Feretiriza ruhingura umwavu w'ikirundi. Twasoreje amakuru yacu mu ntara ya amakuru yacu imuyinga, aho abana bo mwibarabara 34 bafashwe bakajanwa mu makomine bamukamo, nkuko tubishikirizwa n'abajejwe agateka akabana muri ngaho imuyinga. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Tube dusozere ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kubagizwe gusa mwibe gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka nkengurukire bariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari bari mu ntara zitanu zigize igihugu cyacu Burundi nkuko zashizwe ko mu ndinganizo shasha, harimo Bujumbura, Butanyerera, Burunga ndetse n'izindi zitandukanye nabaje kudondora. Tubandanye dushimira kandi bari kubadukurikira bari mu bigo bibanyi, twavuga nko mu Rwanda, abari mu buraruko bw'u Rwanda, abari mu bumanuko, mu burengero ndetse no mu mugwa mukuru wa politike w'u Rwanda Kigali. Mwese turashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka kandi dutere yambu abadukurikiraga bari mu bindi bihugu bitandukanye bigize uyu mugani wacu wa Afrika nabaje kudondora. Mwese mubandanye mugira ijoro ryiza kandi Imana ibane namwe. Reka roshimire abadukurikiraga kandi bari mu
makungu ya kure ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari muri Australia ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Reka rero mbashimire mu makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza yo muri iri joro twe dusozere ngaha tuza gusubira amakuru araza kuba agezweko.